uyu munsi twazindukiye mu gikorwa cy'urukundo, igikorwa twabonye yuko gifasha abantu batishoboye nabo bakaba ari abenegihugu nk'abandi. Rero tumaze kubona ko hariho abantu batishoboye kandi bamerewe nabi cyane, twaragiye hamwe twese abanywanyi b'umugambwe turavuga tuti turabe icyo twokora muri iki gihe cy'ikarema, kuko murazi yuko igihe cy'ikarema tuba turiko turarondera ingene dusubiza hamwe n'Imana kurusha twibuka urukundo Imana yadukunze. Natwe rero urwo rukundo turiko turagwibuka turagerageza kurusasagaza mu bandi bavandimwe. N'igihe abenshi bisonzesha begera Imana kurusha mu gusenga, kandi bahagaragaza gufashanya mu byo bashoboye. None rero twe twarabonye yuko ibyo byose natwe kwifatanya n'abandi bantu nikora batishoboye kugira ngo bashobore novuga nti kubarengereza n'umunsi. Rero duca rusanga abarusha abandi nibijaye n'amagara, kuko twarabonye bantu nikora bari mu bitaro bavuwe mugabo kubera bari bagwaye ingwara kuzivura bizimvye cyane, barabura amikoro biranka yuko bashobora kuriha. Hanyuma keshi rero kubera n'ibitaro navyo bitegerezwa gukora bikagura imiti, abakozi bagahembwa, batarose rero uburyo biragorana. Nico gituma bavuga bati mutegerezwa kuriha, kuko nabo nyene imiti siyo baronka kuri gusa, birumvikana. Rero duca dufata ingingo yuko dufasha abo bagwayi vyananiye kuriha. Rero twashoboye gufasha abagwayi bari mu bitaro vya Rwakarede, bari baheze kubera babuze amahera yo kwivuza yo kuriha ibitaro, kuko bari barakize ku bitaro Presereja Charles ya hariya mu Buyenzi. Navyo nyene hariho abari bari bakize mugabo barabura yo kuriha. Hariho ibindi bitaro Presse Louis Rwagasore, Clinique Presse Louis Rwagasore, naho nyene twabonye ko hariho uwundi vyagenze uko nyene. Noneho rero baratubwira bati hariho n'abandi bageze mu zabukuru, bobo murazi ko amagara yabo asanzwe ari amagara atiyifashe, bama ku bitaro, bama kwa muganga. Tuti none ujya muryango w'ababikira bene Mukama biyemeye gutwara uwo mutwaro w'abarundi w'abanyokuru basogokuru bonyene, reka nabo tuje kubafata mu mugongo bashobore kugarukira ku magara yabo bageze mu zabukuru, kuko nabo nibo ba mbere bafise amagara make bama bariko baraja kwa muganga, turaza nabo kubagarukirako. Rero ibi twakoze biri muri uwo mugambi w'igikorwa cy'urukundo. Ubwa mbere kugira ngo twebwe nyene tubikore, mugabo twongere tubonera akaryo ko gutera intege abantu bose bagira neza bafasha abantu bamerewe nabi bantaho nikora, kandi nakaryo kugira ngo natwe dutera kamo abandi barundi bose tugira umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo, kuko ibi dufise ngaha kwisi natwe twabihawe n'Imana, kuko yadukunze ikaduhamagara. Nico gituma ivyo rero Imana yaduhaye ikaduhamagara, natwe dutegerezwa kubifashamwo abandi. Niba wewe ufise ico wirengeje, garuka inyuma usubire ufashe abandi. Niho twosanga tugira umuryango umwe, koko tuvuga tuti turi mu gihugu tugize umuryango umwe, kubera twese dufise umutima w'urukundo, umutima wo gukundana. Turashimira rero abafise uwo mwitwarariko bama bariko barafasha, twongera tubatera intege tuvuga tuti turabashigikiye, kandi duhamagarira n'abandi barundi gukora nk'icyo gikorwa. Teranije tukaraba abo twahaye kuri ivyo bitaro vyose no ngaha, twashoboye kwegeranya
amahera yoshika imiliyoni 13. Ayo niyo twakoresheje, twari twagiye turasoronganya, kandi turizeye yuko bazobandanya baza baraterera tuza turasoronganya, kuko bugisaba isaba igwiriro hari watanze 50, watanze 100, watanze 1000, watanze 10,000, umwe wese akafise akaza tukashira hamwe turashobora gufasha kandi ugasanga baranezerewe.